Madame, ça va? Sawa? Aya mafaranga n'ubukunzi duhembega hamwe uyakuye w'imwanya. Noneho ntiwaruje gusaba ingurane muri MICROFINANCE HOPE FUND. Oya, jenje kuranga gashara kagiye. Aha, we ntuzi amateka ya HOPE FUND Burundi. Ico nzi nuko mpembegwa ngaha. MICROFINANCE HOPE FUND Burundi uyisavye ingurane ugutunganiza mu minota mikeyi cyane. Nawe ntiwitiye? Ushatse kumenya amafaranga yose ari ingurane? Ego, aya yose ndagiye muri kusuza. Nogira ndayajaye. Muri MICROFINANCE HOPE FUND. Madame, amfasha gorodero ngaha. Ego. MICROFINANCE HOPE FUND Burundi. Waje hageze.